no Eric ten Hag bakeneye yuko bakina umupira wihuta ariko ku ruhande rwa Nemanja Matic numwe mu bakinyi basanzwe bikirwa ku ruhande rwo hagati hora Bujumbura amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese mwashe mu gushinyakira amajwi kuri 94 n'ibice 9 birumvikana radio ni Black FM ushobora kudukurikirana kandi kuri 94 n'ibice 9 nyene uri mu ntara ya Cibitoke ibubanza mu Rumonge kanyene mu kiya Cimbo hose mu gisagara ca Bujumbura uca kuri izo megahertz nyene ushobora kudukurikirana kandi uciye ku mbuga zacu ngurukana bumenyi ndavuga Facebook, Instagram hamwe na YouTube. Bisaba ko wandika mu jambo Black Media mukagenda urabona ibiganiro bitandukanye bica kuri Black FM. Saho gusa ushobora kudukurikirana uciye ushobora kudukurikirana ku mugabane wa Aziya, Amerika, Oceania kwisi yose. Bisaba kuca kuri application yacu Radio Online Box bakakuzanira urutonde rw'amaradio menshi ucuhitamwo Black FM. Nkuko indanzi ikiganiro mwamaze kuba munayumva ikiganiro ni Bingo Sport. Ubona ko kuri uno munsi twabateguriye menshi cyane. Ingingo nkuru ziza kuba zigize kino kiganiro turaza guhera muri Primus League. Ubona ko hari zimwe mu nkino zitari zabaye ku ndu ya mbere. Top Junior bahura n'umugwi wa Tigre Noir, Kayanza United na Atletico Nyori. Mbega bizobera hehe? Ni ku munsi w'ejo. Turaza kuva ngaho twerekeza muri za transfer. Ni nyuma yuko agiye mu mugwi wa Gasogi United. Idim Serem ngo yoba yagarutse mu mugwi wa kera ariwe Message Ngozi. Byose ni mukanya. Atunga Imana Yannick yoba yasohotse umugwi wa Musongati. Mbega yerekeje he? N'amasezerano y'umwaka umwe gusa yasinye. Turaza guca muri tennis. Ubona ko hari bitegekanijwe kwigenekerezo rya 21 inyuma yuko imigwi iserukira igihugu ya tennis yabigemeni y'abagabo iserukiye igihugu ngo boba bagiye kwishimira. Byose ni mukanya. Turaza kuva ngaho twerekeza ku mugabane wa Afrika, umugabane wa Thomas Sankara. Turaca mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko tuza kugaruka kumwe mu migwi yiyubatse tubabwira urutonde. Duca buri mu mugumu umwe mu migwi 16 igize champion yo mu Rwanda tubabwira abakinya ashoboye kubinaza. Ni ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nyene havugwa ko umugwi userukira igihugu wabugiye gukina na Ethiopia ku munsi w'ejo batangura imyimenyerezo. Byose ni mukanya. Turaza kwihuta twerekeza ku mugabane wa Buraya. Hari ku munsi w'ejo Old Trafford Manchester United ikora amateka yihaniza umugwi wa Liverpool. Byose ni mukanya. Tukiri ngaho nyene turaza guca kuri Mohamed Salah. Mbega be na Sadio Mane ninde yarafatira runini umugwi wa Liverpool. Ubona ko tuza kugira deba kuri ico kintu. Byose ni mukanya. Ntimubicikwe mwabagabo mwe ugumane na Black FM. Bamwita Ferran Soriano, CEO wa Manchester City, akurira inkoni ku gishitsi wa bita Bernardo Silva. Ati wa mugawe naho ugiye kuja. Byose ni mukanya. Pavel Nedved ni cegera cy'urongoye mu gwa Juventus agira icavuze kwizajya Memphis Depay. Byose ni mukanya. Turaza guca mu nkino zabaye ku munsi w'ejo mu Butaliyano. La Liga Santander no mu gihugu cy'Ubwongereza birumvikana. Usabwa kugumiza inyakira amajwi zanyu kuri 94 n'ibice 9. Ubona ko muri za transfer ariko ravugwa menshi. Witwa Eric Bertrand Bailly
yitezwe mu gisagara ca Marseille kuri uno munsi. Tubafitiye n'ayandi mugumane natwe ubona ko radio ari Black FM. Yes, ni inkuru yo mu muji mw'abagabo mwe turaje dutwika igisagara. Ndibaza akajwi mwamaze kuba munakumva nirivuza Imana Ricton R Dictionnaire. Ariko ubona ko naza kuba ndije nyene muri zino studio ndi kumwe n'abagenzanje hano. Yes, turi nyabutatu. Ndi kumwe n'imisoro ibiri ihagaze neza cyane kuri uno munsi. Yes, ntangura ku ruhande rw'ibubamfu. Ndakuramutse nyuma y'igihe kinini tutabana muri studio ariko ku munsi weje Imana bikora dusubira gura muri zino studio za Black FM. Ndakuramutse bro. Asante sana bro, kumikaze cyari gihe kinini cyari gihaciye tudashobora gukorana ariko Imana yarabikoze ndashima ubite uko biriko biramera kose. Akatwe karasohoka muhungu kuri uno munsi ejo ntivyari bwamere neza cyane ariko ndumva ko Imana iri kirabikora. Na cyane urabona hagiyo uko buca bukira niko umuntu agenda aratora agatega. Akwiye gushima Imana wa mugabo ubona ko wari mu yabira. Na cyane. Asante sana. Mwakumwa mwumvise ngira ni Vivi ugomba uramwita mtoto from Ngozi kugasaka kumbura inyuma y'igihe kinini agwaye kuri uno munsi Imana yabikoze turasubira turabana nawe muri zino studio za Black FM. Sindi kumwe n'uwo bita Vivi yatere gusa ariko ndi kumwe n'undi musore abikora neza. Ndakuramutse nawe bro. Yes, nizere yuko umeze neza, urakoze cyane kwikaza ushoboye kumpa. Reka ndamutse abakunzi b'ikiganiro Bingo Sport muri rusangi bose, ndamutse n'abakunzi b'isamirizi Black FM. Kumbure unabona yuko tugiye kuba tunamarana amasaha 3 na cyane muri no sentare y'inkino atabindi tugiye kuba tunavugana atari ivyerekeye inkino. Akazina nikabona Maurice Momosha Dai Hapuk canke ushaka kunyita El Procureur. Uriteguye guca imanza Procureur? Yes, imanza ndaziteguriye gose kuko uko bukiye uko bwije ndabona yuko isentare burya umunsi tuzobura imanza zo guca nuko tuzoba twugaye. Asante sana. Yes, ni ku munsi weje ubona ko bari bagarutse mu bihuga ni mu bihugo bitandukanye. Mu gihugu ca Espagne Armeri yanganije kimwe kukindi na Elche. Aho ni mu gihe umugwa Elche ari wari wakiri. Muri Espagne kandi Girona itsinda 3-1 mu mugwa Getafe. Twerekeza mu Butaliyani. AS Roma Mourinho the special one atsinda ikitsindo kimwe ku busa umugwi wa Cremonese. Igitsindo cinjijwe na Chris Smalling. Sampdoria ubusa kubundi na Juventus Dotire. Hari mu gihugu cy'Ubwongereza the Trafford Manchester United ikosori hane kubita rubozi mu gwa Liverpool utsindi burushije ibitsindo ni 2-1 witwa Jordan Sancho hamwe na Rashford ku gitsindo kimwe cabonetse cinjijwe n'umugwi wa Liverpool cinjijwe na Mohamed Salah. Kumbure kuri uno munsi n'umugwi wa Manchester United benshi bari batanguye kuhamba nyuma yaho uburiya manota mu nkino zibiri zose mu rukino rwa mbere bahura n'umugwi wa Brighton and Hove Albion bahura n'umugwi wa Brentford aho si batakaza. Kumbure ni kuri jino ya gatatu bahura n'umugwi wa Liverpool benshi babona kari ufisa amahirwe imbere y'umugwi wa Manchester United. Manchester United nabikora Liverpool witwa Jurgen Klopp nawe kumbure kuri no munsi aja mu yabiri nyuma y'uko inkino zibiri zose yari yazinganije atahukana inota rimwe kuri no munsi mu nkino ku manota 9 uwo bita Jurgen Klopp afise amanota 2. Manchester United ifise amanota agera kuri 3 mu manota 9. Momo ku rukino rwo ku munsi wejo tugwinjiramo indani duhere ku mugwi wa Manchester United mbere yuko tuza kumarira ku mugwi wa Liverpool tuninjira kuri deba ya Sadio Mane na Mohamed Salah. Manchester United ku munsi weje ubona ko inguvu yo bayazikuye ubona ko benshi batabona kishwa kubinatsinda ino derby. Ku ruhande rwa Manchester United nishobora kuba ndanavuga ni witwa Erik ten Hag ku munsi wejo yashoboye kuba nagaragaza ko akeneye ko arekega umwanya wo kuba ari umumenyereza agiye kwifatira ingingo mu minwe. Ujyaro niwe ku munsi wejo ari akantu ko gufata ingingo naje nabonye. Manchester United kuri uno munsi
binaboneka yuko nshobora kwemeza naho atarashobora kuba nakina umukinyi abuze ku ruhande rwa Manchester United kuri ruge rutonde rwashoboye kuba runatanguzwa ku munsi wejo yari Casemiro. Yes, ubona ko nawe ku munsi wejo gutanguza uwitwa McTominay n'uwitwa Eriksen hamwe na Bruno Fernandes ni bamwe mu bakinyi basanzwe bafise profile imeze nk'isa. Ariko ku rundi ruhande ni Eriksen we wasanzwe ari nimero 10 ariko ubona ko bamaze iminsi bamukinisha ku nimero 8 na zitandatu abona ko ni batanguye ari abakasere babiri ku buryo kenshi wasanga bose baraduga. Byatumye ku munsi wejo uwitwa Dalot n'uwitwa Tyrone Malacia bakina nk'abalfubek bakina ku ruhande rwo hagati binjira gose hagati. Ariko ugerageje kubona araba ni Manchester United kuri uno munsi numwe mu migwi nunavuga nti itegeza kwinaho umwanya uwitwa Erik ten Hag kugira ashobore kuba yubaka uno mugwi umaze imyaka irenga ku 8 utarashobora kuba unagira stability. Uti kuki iza jyo wita Casemiro ndabona neza ko ategeza kuba nafata shwa yo gutanguza hagati y'utwa Bruno Fernandes na Eriksen umwe agatangura hanze. Ariko ku rundi ruhande uko ndabibona jewe uwitwa Bruno Fernandes ategeza kuba ari shwa nimero 2 y'uwitwa Erik ten Hag. Uti kuki kubera iki ndaje kuri no munsi ufise uwitwa Casemiro yes ku ruhande rwa nimero 6 agakora akazi kiwe nkuko agakora yahora bakora mu Real de Madrid. Umwe mu bagabo asanzwe ari umukasere yuzuye ameze neza ukamushyira McTominay yadugana imipira nta kibuza ushize witwa Rashford ku ruhande rwa nimero 9 sibyo. Naho ubona ko kuri uno munsi ushobora kunamushyira ku ruhande aca ku ruhande ukamushyira witwa Martial kuri uno munsi yagarutse no navuga ni muri forme ziwe byiza. Rero kuri uno munsi utegeza kubona afise umuntu nka Erik n'uwitwa Christian Eriksen asanzwe azi neza kuba aronse umupira ategeza kushira ahantu utegeza kubunaja. Ariko na Bruno Fernandes momo kuri kikintu cyo gutanga imipira myiza urakoze cyane nawe hagaze neza muri football kuri uno munsi. Bruno Fernandes ndemeza neza yuko ari umwe mu banimero 10 bameze neza beza cyane. Ariko ugerageje kubona araba uwitwa Bruno Fernandes kalite ya Bruno Fernandes niwa nimero 10 ashaka kuba nagumana umupira wa mupira mu giswahili twitwa ngo anawo. Ariko ku ruhande rwa Eriksen numwe mu banimero 10 ashaka kuba nakina detush ariko umupira unakenegwa gushika aho utegerezwa gushika mu mwanya muto. Twavuga ko Christian Eriksen afise karite nk'iya Kevin De Bruyne. Urakoze cyane. Eriksen ukene kubona menya yuko Eriksen ari umwe mu bakinyi basanzwe bameze neza ku ruhande rwa nimero 10 murabe muri Tottenham. Yes. Ari kumwe na Kane na Son. Tottenham yari imeze gute? Yari imeze neza cyane. Yerekeza mu mugwi wa Inter de Milan imbere yuko ahura na zino ngorane z'umutima muri Euro. Nimero 10 umwaka wa mbere inyuma y'imyaka 9 umugwi Juventus de Turin wigarurira ibikombe bya Scudetto. Umwaka wa mbere na Inter de Milan aza gukinisha umugabo azi kwizana rya Perisic uwito Romelu Lukaku. Ibyahabaye Antonio Conte aratahukanye igikombe. Rero kuri uno munsi ni Manchester United bategeza ko banagira nimero 10 nka Erik Christensen ubona ko ameze neza mu gihe afise umupira n'igihe adafise umupira. No navuga ni aza kuba nagaruka afasha hagati bitandukanye n'utwa Bruno Fernandes aba ameze neza mu gihe afise umupira. Ariko ku ruhande rwa marquage numwe mu bakinyi ushobora kubona murondera ukamubura. Yes, witwa Christian Eriksen ubona ko no mu mugwi serukiragihugu ari umwe mu bakinyi basanzwe bawufatiye runini nyuma yo kwahunya n'ikibazo mu mugwi wiwe serukiragihugu hari muri Euro. Birumvikana Euro yatahukanywe n'igihugu cy'Ubutaliyani. Kumbure kwinjira mu mugwi wa Manchester United avuye mu mugwi wa Brentford ubona ko naho yagize ibihe byiza cyane. Yinjira muri Manchester United bamwe bavuga ati kumbure ntagiye kuba nabona kanyo wari kurabivuga neza kuri Bruno Fernandes. Ariko jewe ku munsi wejo kuko nabonye ku mugwa Manchester United Christian Eriksen yarahagaze neza. Reka nivugire kuri no musore Lisandro Martinez hamwe na Tero Marasya ni bamwe mu basore berekanye urukino rwo ku rwego rwo hejuru kumbure
ndavuga kuri Harry Maguire asanzwe ari na kizigenza wabo w'umwongereza ubona ko kuri uno munsi witwa Lisandro Martinez ku rugezo yerekanye ku munsi w'ejo yerekana kabisa ko ari ingwanyi asanzwe azwi n'uno mumenyeza we yamumenyeje no muri Ajax witwa Tero Marasya nawe ava muri Feyenoord Rotterdam yinjira Manchester United kumbure bimwe mu bibazo Manchester United ifise ndavuga ku ruhande rw'inyuma je ndabona neza mu gihe bano basore bo baha umwanya ndavuga ku ruhande rwa nimero 2 witwa mu gihe bababuze witwa Thomas Menye bariko bararondera kuri uno munsi bakakinisha Diego Daro nawe nyese urugezo gwiza ku munsi w'ejo nimero 3 nka Tero Marasya 4-5 bakinisha wita Rafael Varane na Lisandro Martinez kumbura umugwa Manchester United ubwo buhagaze neza gusumba defense irimo Maguire na Harusho. Manchester United ni yigeze no navuga ni iba umugumeze nabi ariko ni Manchester United bari babuze umumenyereza ashobora kuba namenya mbega ingorane ziriye ku mugwa Manchester United kuri no munsi Manchester United ahantu bafitiye ikibazo hari ku ruti rw'umugongo kurondera nimero 6 ndi ku kazi nako basanzwe bafise witwa Tomine na Freddy Tomine nabwo afise qualité nk'umumiliyere récupérateur na Freddy nayo afise na Freddy nizo qualité badafise niba bakinyi nyene ushobora kuba banakinisha ku ruhande rwo hagati ariko bakina nk'abakinyi basanzwe banakina ku nimero 8 bojya amakosa bakoze no kwikuru no musore yavuye mu mugwa Chelsea ndavuga Nemanja Matic baramwikuye ariko nabona yuko ni Nemanja Matic ugerageje kubona araba filozofi zuno mumenyereza uwitwa Erik ten Hag na profilo y'uwitwa Nemanja Matic bitandukanye gose no Erik ten Hag abakeneye yuko bakina umupira wihuta ariko ku ruhande rwa Nemanja Matic numwe mu bakinyi basanzwe bikekwa ku ruhande rwo hagati rero kuzana uwitwa Casemiro kuri uno munsi bishobora kuba bigiye kuba binamworohera kuko udashobora kubona uwitwa Van de Beek kuri uno munsi ahabwa ikibanza cyo ta nimero 8 Van de Beek basoro hanze uwo bita Freddy canke Tomine Mark Tomine na jenda bibona uko uranyumva rero ni witwa Erik ten Hag kuri uno munsi ariko ragerageza kubona rondera igiti cy'umugongo mu gwa Manchester United kugira ashobore kuba nashira witwa Van de Beek ku ruhande rwa nimero 8 arondera nimero 9 ashobora kuba namuha ibintu abakeneye rero kuri uno munsi ushobora kunagira nimero 8 witwa Van de Beek ukagira nimero 6 kwita Casemiro kurundi ruhande witwa Marasya nawe nyene umwe mu bakinyi ku munsi wejo yashoboye kuba anifatira witwa Mohamed Salah nawe yaje kuba naboneka ku 81 atsinze igitsindo kimwe rero kuri uno munsi unabona ko ni witwa Marasya kuri uno munsi agize abakinyi bo hagati basanzwe banamugira couverture numwe bakinyi ashobora kuba yigenza neza